ni wa mwanya wo gukurikirana amakuru yacu mu Kirundi nayo tukashikizwa na mugenzi wacu Ahmed Bigirimana. Reka ndamuhikaze nongera ndamuramutsa. Ndakuramukije Tufi Gasi, ndabaramukije namwe mwese muriko muratega amatwi Radio Magatamu FM. Sangwa ikaze mu makuru y'uno munsi nagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Ngo kugwanya ibiturire, kubungabunga itunga ry'igihugu hamwe no gutahukana impunzi ngo ni bimwe mu migambi leta y'u Burundi igiye gushira mu ngiro vuba bwangu. Mu gihe hamaze imisi ibonekeza amasanganya mu mabarabara atandukanye, abajeje umutekano ngo barakwiye kumera magabo kugira ngo ayo masanganya agabanuke. Amapikipiki mato azwi ku izina rya Jehokuki yarahagaritswe mu gisagara ca Bujumbura kuva igihe cy'isaha 12 z'umugoroba. Ciza January karatuma amajwi abashikira ahumereje ngiye kubashikiza no makuru sangwa ikaze. Gwino muri sanze muri radio Magatamu FM. Ndasubiye kubaramutsa. Ngo gwanya ibiturire, kubungabunga itunga ry'igihugu hamwe no gutahukana impunzi ngo ni bimwe mu bibazo leta y'u Burundi igiye gutorera inyishu vuba bwangu, nkuko bivugwa na nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi, akavuga yuko ari bimwe muri byinshi bigiye kuzorangurwa muri kino gihe c'ubutegetsi bwiwe. Reka tumutega amatwi. Ibibazo twifuza kuzotorera inyishu ibereye bikaba ari ibi: ikibazo cy'ibiturire no kubungabunga itunga ry'igihugu, ikibazo cyo gutahukana impunzi z'abarundi, kubasubiza mu zabo no gukurikirana ubuzima bw'abarundi bari mu bindi bihugu, ikibazo cyo gwaruka bahejeje amashuri ariko rutararonka ico rukora, ikibazo c'inyigisho mu mashuri twerekeza kazoza keza ko gwaruka no mu iterambere, ikibazo c'abakukuruke bakoreye leta haba mu kuvugwa cyane mu mahera y'imperekeza yo kubaho ugeze mu zabukuru, ikibazo c'ingurane y'amabanki leta yategekanije kugira bene gihugu biteza imbere, ikibazo cy'ibikorwa vya leta n'itangwa ry'amasoko ya leta mu ntumbero yo kuzamura itunga ry'igihugu, ikibazo c'itunganywa ry'ibibanza vy'iratiro n'inkengera z'ikiyaga Tanganyika, ikibazo c'itunganywa ry'amatongo ya leta n'inyubakwa y'ibisagara, ikibazo cyo kwega abagwizatunga bo hanze no gutunganya ikibanza c'isoko rusange, ikibazo cyo kurwanya impanuka no gukingira ibidukikije mu buryo buteza imbere igihugu, ikibazo cyo kurwanya kudahana no gukingira agateka kazina muntu. Ivyo bibazo turifuza yuko tuzova ngaha tubitoreye inyishu, kuko nivyo abenegihugu benshi babaza aho uciye hose. None rero leta iri ngaho kugira ngo ibitorere inyishu, kandi inyishu ibereye nico catuzanye. Reka amakuru yacu dutandukire mu gisata c'uruja n'uruza. Mu gihe hamaze imisi ibonekeza amasanganya menshi mu mabarabara atandukanye, ngo bajeje umutekano barakwiye kumera magabo no kurikanura kugira bagire ico bakoze ngo ayo masanganya ahagarare. Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi, arasaba abagendesha imiduga kugendera ku muvuduko mutoyi kugira ngo bagabanye ayo masanganya. Hagira ko kandi asaba bene gihugu gutera kamo abajeje umutekano mu gihe babonye ikibadidaniye mu bijanye n'uruja n'uruza. Reka tumutega amatwi akaba amakuru dukesha mugenzi wacu Jean Ciza. Cambere kohera ko nk'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano no guhoza imiryango yaburiye muri ano masanganya no kwifuriza gukira abakomerekeye muri ano masanganya. Ikigira kabiri ico twovuga nuko ayo masanganya nivyo yarabaye mugabo ntariko ariyongera cyane birenze urugero. Siguro ya mbere nuko habaye ukudebukirwa kw'abantu bose bajejwe umutekano mwibara. Ivyo vyavuye kuki twabisiguye igihe twako turavuga ibijanye n'umutekano w'amatora, twabwiye abarundi yuko iyo haje imanza zikomeye ku gihugu abantu barasamara bakadebukirwa bakishinga baraba izo manza gusa bakibagira ibindi, bakibagira gucungera hirya no hino ibindi. Nico rero vyavuye harabaye rero kudebukirwa cane cane kubatwara izo modokari, nko kuri ryabereye Bunyamutenderi byaribonekeje ko ari imodoka yeje kwiseka ku yindi yari yasanzwe yagize isanga
masanganya ni masanganya yagiye aribonekeza biboneka ko biva ku muvuduko urenze bisigura rero yuko abashoferi muri no minsi nkumbure bibajije bati abapolisi abajijwe kubikurikirana barafatiriwe ivyo rero tukaba rero twomenyesha ko zo manza zararangiye ubu rero tusaba abajeje umutekano bose barabara gusubira ku kivi abajeje intwaro bagire gutyo abatwara bijya vyuma nabo bigenga ubuntu na cane cane ibijanye n'umuvuduko wo mwibarabara ahantu ca mvuga mbere yuko igipolisi kiriko kirategura inama kizogirana n'abajejwe ivyo gutwara abantu mwibarabara cyane cyane imodoka zitwara abantu benshi izi bita z'ama agence bita za memento zandi ko nizo zigize imisi zitungwa gatoki barabe bumvikane ko imodoka izogira igitigiri kanaka c'amasanganye bazoca bayihagarika iyo cyamo cyose bazoca barihagarika iyo ngingo bazoyiga hanyuma bayishire mu ngiro kuko imbere yuko tuja muri zino manza igipolisi cyaraganiriye nabo bantu hamwe n'abatwara abajije gutwara ibintu n'abantu mwibarabara barumvikana yuko nko kuri zino modoka zitwara abantu benshi ama agence za memento yuko aho bahora bagenda amasaha 3 bahagenda amasaha 4 kandi igihe bari babikurikije amasanganya yagabanutse ubu rero igipolisi kirafise amakenga ko abo baranyonga izo modoka n'abatwara amashira hamwe boba nabo nyene biyumvire ko igipolisi gisamajwe n'izo manza ntibaye bagikurikiza aya masaha gendera mu modoka hariho abadafise n'ivyo imero z'aba batwara igipolisi aho hantu bashobora kwitura mugabo mu gipolisi twarigeze gutanga inomero abantu bashobora guhamagara ko babonye igorane yaduse y'umutekano nibazikoresha izo nimero kandi inomero zitariha za 117 n'izindi ariko urashobora no kwandikira ubutumwa urongo igipolisi aho hantu cangwa nabo urongo igipolisi amakuru catuye ahanahana mu mwanya umwe uwo muntu araheza agacafatwa agashikirizwa utungana ngo sinya mutendere gusa no muri komine Rumonge zone Minago harabaye isanganya ngo riteye ubwoba ku modoka iri mwishira hamwe ryariko barubaka urugomero kuruzi ruzibazi iryo sanganya rikaba bivugwa yuko ryahitanye abantu bagera kuri 6 tukiri muri ico rusata curuja n'uruza ngo dupikipiki duto ariko tuzi kwizina rya Jeho Kukingo zarahagaritswe mu gisagara ca Bujumbura iyo ngingo ikaba yafashwe mu gihe hariko hibonekezwa ubukozi bw'ikibi bukogwa n'abari kuri izo pikipiki ongera mutega amatwi umuvugizi w'igipolisi kwa vy'ipolisi vyo muri no minsi mu gisagara ca Bujumbura igipolisi gizimesi gifata tuya dupikipiki kinga duto bita veromoto sino kubiraro gusa mbere no mu gisagara cose ni kuki rero zifatwa nkuko mubizi hariho ugizi bwa nabi heruka kuba mu gisagara ca Bujumbura aho hariho igisasu nezwa ntoki bibiri imbere vyatewe kimwe kumutakura ikindi mu buterere icyatewe rero kumutakura vyibonekeje yuko catewe n'umuntu yari kuri kene kariya gapikipiki haci yafatwa ingingo rero yuko burya bupikipiki bwari busanzwe burekuriwe gukoreshwa mu kwiyunguruza amasaha yose nabwo nyene buca bushirwa co kimwe n'ayandi mapikipiki yose ku isaha 12 tumugoroba kuvuga rero yuko izifatwa muri kino gihe nuba bwarengeje iyo saha ya 12 y'umugoroba turabisubiyemwo rero twagira mbere cyo tubimenyesha kubo batari bwavyumve yuko burya bupikipiki Jeho Kuki budashobora kurenza isaha 12 z'umugoroba butegezwa kuba buvuye mu ibarabara vyanse naho abazorenza amasaha bazoheza bace bafatwa ivyo rero ni mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu bo mu gisagara n'ivyabo kugira ngo ubugizi bwa nabi bukogwa na cane bukoreshejwe ubwo bupikipiki buheze buranduranwe n'imizi Reka dutandukire mu gisata c'ibidukikije ngo iteko ryo kugwanya ubumwanya butabora ngo ntiririko rirakurikizwa neza mu gihe ubwo bumwanya bubandanya bukoreshwa kandi hariho ubundi bumwanya bubora buriko muri mu masoko ubwo bumwanya butabora rero biravuga yuko butera ingorane haba mu bidukikije aho ni nko kuzibira amakanevo amwamwe reka ngo nibinyabuzima iyo biburiye burapfa ku magara y'abantu naho ubwo bumwanya buratera ingorane aho ni nko ingwara zo guhema bagiye ingwara ya cancer aho ni mu gihe ababukoresha baba bariko barabuturira mwitegeko rya president nimero 100 akarongo gahiritse busa 99 ryo kuwa 8 myandagara umwaka 2018 rirabuza ubwo mu mwanya kubuhingura hamwe no kubudandaza amakuru yacu aha akaba ariho agarukiye reka nshimire mwebwe mwese mwari muduteze amatwi nkengurukire uruganda rwa radio Magatamu FM rwadutorokanirije ano makuru sinokwibagira gushimira Ciza ja ariko atuma amajwi abashikira neza Armel Bigirimana nje nariko ndabashikiriza mugiraho muba mwubaho Gwino muri sanze muri radio Magatamu FM